He byashushe. Hello bakunzi ba STV, mumeze neza? Jewe ndameze fresh, je meze good, je ndameze neza kandi cyane. Ariko nizere ko nawe uri kuradukurikirana kuri kanyo kanya ko umeze neza. Je ni MC handi, iyi ni televiziyo yanyu STV, Mr Solution, Mr Emotion and called the MC. Nkuko mubizi turagerageza kuzana ibiba biri mu maso yacu, mu maso y'abantu bake tukabishikana mu maso y'abantu benshi bashoboka kandi bitayeho no kubikurikirana. Industry ya 257 ngo yashushe, ngo yaryoshe, mu rundi rurimi ngo ni fire, moto fire. Ati gute? Ndabazaniye amakuru y'abaririmbyi b'abarundi, nta munyamahanga arimwo. Gumana nanje rero mubashe kumenya byinshi kuri ino nkuru ndabazaniye. Ndabibutsa yuko Bizman Abubakar Karum aka Satbi Satura Mabafre n'ayandi mazina menshi cyane, harimo za Marshal, harimo za King, nkuko yatanze itangazo avuga ati ndasabye abakunzi b'umuziki w'u Burundi dutange konje, tugire konje itariki 5. Facebook na WhatsApp ntitubikoreshe, dukoreshe gusa YouTube. Ngo hagiye kubiki? Ngo hagiye kwaka umuriro ku rubuga rwa YouTube, ari aho agiye gushira habona indirimbo yiwe nshasha ari kumwe na OTILE kuva mu gihugu ca Kenya. Iyo ndirimbo imaze minsi myinshi ivugisha abantu benshi, ariko nkabibutsa yuko mu minsi inyuma atanindwi irahera Satbi bivuga neza ko yagiye mu gasho afungwa azira imiliyoni ngo 3. Twe nka STV nta byinshi twabivuze ko, ariko kuba tutabivuze ko nuko atamakuru aramvuye twabigize ko, ariko nayo nabayatanze suko batanze amwe. Harabavuze yuko Satbi batigeze aja mu gasho, ariko hari abandi bavuga yuko yaragiyeyo buke yarasohoka. Ariko Satbi mu byo yagiye arandika ku mbuga ziwe n'ivyo yagiye aravuga, biboneka yuko atigeza aja mu gasho, ahubwo ngo karaga kintu ngo gusamaza abasanzwe basamara canke bamukurikirana. Mukaba muzi ko neza yuko Satbi ari umwe mu bantu showbiz tutamugwa nabi, akwemeza neza yuko showbiz irafise ishimaze mu muziki canke mu iterambere ry'umuririmbyi. Uno munsi mu gihe tumaze imisi itari munsi y'3 dufise iryo sango ry'umunsi indirimbo izosohokera, uyu munsi kandi tuca tubona indirimbo ya mugenzi we ku ruhande. Uwo nawe ngo ninde? Ni umwigeme canke umumama yabikoze neza cyane kuva kera. Amaze kuririmbana n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye, harimo ba Lolilo, harimo ba Fabilo n'abandi benshi. Ni umuririmbyi mwiza wa karaoke, ni umumama mwiza n'ukuri, aririmba neza cyane. Yagize karaoke mu Burundi no mu gihugu cy'u Rwanda, abikora neza cyane. Uno munsi atuzanira indirimbo ari kumwe na Mugani Desire, batazira amazina menshi atandukanye: Big Fizzo, Farias, Ndugwe, Baradandem, amazina menshi. Iyo ndirimbo ico tugiye kubona hakimara gusohoka ka video gatoya k'indirimbo ya Satbi na OTILE, niyo hakurikiye aka video kandi nawo gatoya k'indirimbo ya Org ari kumwe na Big Fizzo. Iyo ndirimbo tukabamenyesha yuko tushobora kuba twabonyemo irindi shusho ry'umuririmbyi kazi yitwa Shan Queen. Tutazi neza ko azoba ari umu Queen video cyangwa se nawe ari mu ndirimbo, ariko indirimbo yitwa bavuga yuko ari ya Org featuring Big Fizzo. Igituma Buja Flavor iboneka ko yaryoshe, igituma tubona ko game yashushe, Satbi yaratangaje ati itariki 5, ahubwo ndasavye konje ya Fibi na WhatsApp tuzogume ku rubuga rwa YouTube. Ngo aba mwaravyumvise, ariko kandi ya ndirimbo nyene ya Org ari kumwe na Big Fizzo nayo nyene igiye gusohoka itariki 5 ku munsi wa 5. Mbega umunsi wa 5 mwe mubona mwiki? Ni ku munsi wejo, si umunsi wa kure, ni umunsi wejo, itariki 5 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021. Ni moto fire.